Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatatu gerekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2023 kaza nshize namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abarimyi b'umuceri bo mu ntara ya Bubanza basaba kuronswa ifumbire kugira nibaze baruhira ubusa ni mu gihe baza batanguye kubadika kandi batarahabwa ifumbire barihiye haraheze amezi arenga 3. Leta yari ikwiye gusubiramwo gukoresha ikibazo gitanga akazi ku barimu kugira ico kibanza kijemwo ababifitiye koko ububasha bivugwa na Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB mu mfunyapfunyo muraza kubikurikira muri ano makuru turaza no kubabwira abanyagihugu bo muri zone Buyenzi bari mu kangaratete kukuburaho bakika umusaya inyuma ya imvura ivanze umuyaga yononeye amazu arenga 100 aya n'ayandi ni mu kanyisase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidoniye. Ndasubiye kubaramutsa narimejeje kubibabwira imvura nyinshi ivanze umuyaga yarononye amazu aharugwa ku majana muri zone Buyenzi yo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu bo mu Buyenzi basaba leta kubagarukirako. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na RPA. Urumva twaje tubona imvura itanguye hejuru hatanguye guhinduka mu kanya mu minota ingaci tubona harahindutse hamaze guhinduka imvura iratangura kugwa itanguye kugwa haje hagira imvura umuyaga ukomeye hari nko mu masaa 8 bura saa 9 bura z'umutaga. Inyuma yaho twagiye tubona twirukiye mu mazi ndahandi tokwirukira tubona rero inzigira duserukiye ziguruka turi indani gushika n'uno munsi turi mu magorwa twabuze aho twirukira twabuze ico dufasha gushika n'ubu rero twaraye hanze kubera ibyari mu nzu byose byaranyagiwe n'ibindi nk'abaryama matera mu birago ubu niho turiko turagwanisha kubyanikira n'abari bafite uduhudu nk'abakenyezi n'abana bamwe bazindutse babimesa no kubyanikira kugira barabe boronka impuzu zumye. Je nsavye leta ko yotwirukira ko ikatukurikira nka twebwe tutishoboye tumeze turakenye nda na kimwe tokwifasha atari leta yotwirukira nk'umuvyeyi yerukira umwana wiwe. Sinzi vrema n'Imana yonyene kubera ko ari mu bibazo vy'amakaye y'abana ubuyigiremo n'ibindi nakundi toko turasaba yuko boza kuturabira natwe tukaraba yuko bodufasha vrema bakusakarira inzu zabomagurise ibintu vyose bononekaye abana wishuri ndituzi yuko bazokwiga. Abandi ubwanwa bwapfutse umunwa n'abakozi bishira hamwe Green Network riyora imicafu bishuza ibirarane vy'imishahara y'amezi 4 umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe akaba yasavye ababona ko barenganijwe kwitura ubutungane. Idonido na Emile Nibasumba. Bamwe mu bakozi ba Green Network babona ko abarongo iryo shira hamwe bafise intumbero yo kubanyaga amafaranga bakoreye mu mezi 4. Abo bakozi bakavuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu batasubiye guhembwa kandi babandanije bakora akazi kajanye no kugira isuku mu masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abo bakozi bavuga ko abaheraniwe bose bangana 45 batatu n'abarongo igisata kijejwe kwegeranya amafaranga yose yatojwe kuri ayo masoko. Umwe wese ahembwa ibihumbi 300 ku kwezi. 8 muri abo bakozi ngo bajejwe gutoza amafaranga bakaba bahora bahembwa amafaranga ibihumbi 200 ku kwezi. 34 basigaye nabo amasoko yacu avuga ko arabakora akazi ko gukubura. Abo nabo bahora bahembwa ku kwezi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 100 kuko ngo batahembwa yangana. Kuri uwa gatatu mu masoko ya Kotebu na Ngagara hariko hakora ishirahamwe ryitwa
ryitwa Zoom Company. Amasoko yacu yatubwiye kwishira hamwe Green Network ryoba ryaratswe isoko yo kuhasukura. Abakozi b'iryo shira hamwe bobo bagasaba ko bohembwa amafaranga yo gushika mu kwezi k'umunani kuko ariho bahagaritse gukora. Umuyobozi mukuru w'ishira hamwe Green Network Ciza Chrysostom batazira Toyota yatubwiye ko atavyinshi avuga atari gusaba abo bakozi kwitura ubutungane. Ibyo bivuga ko nibaza ko ubanza bakagenda bakitura ubutungane hama ngene bishuka nibaza ko mwebwe arimo bafasha kwishura. Arakoze Mila Nibasumba mu bijanye n'intwari ibereye naho intwaro mbi ya CNDD FDD ni ituma abarundi batari bake babandanya komoka baja gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu. Bivugwa n'umunyepolitike yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba anarongoye urunani Sephora Arusha. Federico Bamvuginyumvira avuga kandi ko kuva umugambwe urongoye igihugu ugiye ku butegetsi ata politiki yo guteza imbere abanyagihugu irigira ishigwa mu ngiro uretse kubanunuza babasaba intererano z'agasakisaki mu mukurikire. Numvise amaudio avuga ingene abantu bariko barahunga ico bahunga baravuga ko bahunga imbonera kwezi batoteza kandi muri abo ugasanga harimo abari bahungutse kubera ko bumvise akamo abategetsi batera abantu bahunze ni mutahe mugo bashika hagati mu gihugu ugasanga nta mahoro bafise kubera ko izambonera kwezi ni nahazwa n'abategetsi ba CNDD-FDD azo ziguma zibuza amahoro abanyagihugu babwiza kwibera mu mahoro. Ikindi numvise nuko hari benshi bariko barava muri izo ntara zibiri za Cibitoke na Bubanza. Ibituma izo mpunzi zihunga bakubariye n'umutekano muke. Ikindi bavuze abantu bahunga kubera batagira ivyo barya, ubukene buri mu miryango, abantu rero bakavuga batereka tugende hirya kurondera ico rirenza. Kandi ivyo nibivugwa aho gusa, hari ibindi bivugwa mu bihugu vya Buraya. Haraje ugwaruko rw'abarundi benshi kandi nimbonera kure zirimwo baciye muri za Serbia abandi baca muri za Rumani urumva barimwo bararondera ingene bova mu gihugu bakashobora kurondera aho ubuzima bushoboka. Mu bisanzwe byo babisigura yuko kuva mu mwaka wa 2005 nta mapolitike ari mu gihugu yitwararika imibereho myiza y'abanyagihugu. Fata umunyagihugu wo ku mutumba kanaka urabe ingene abayeho kuva ico gihe urabe ko mu mibereho yiwe hari ikintu cahindutse kuko abarundi batunzwe n'isuka. Igihe abarundi bagitunzwe n'isuka kandi ata n'ubundi bwigoro leta igira kugira abanyagihugu bashobore kubaho batiriyo bararima bica bigorana kuko iryo tongo uko imyaka ihera niko abaririma baba benshi niko rica ritituka kandi ugasanga agace gatunze umuryango gatera kaba gato ari naco gisigura izo ngorane z'inzara ziri mu gihugu. Ni kuvuga leta womenga ntiyitaho ikintu gitunze umurundi carico nitongo hanyuma igihe atabindi yigeze itegekanya kugira ngo bishobore gufasha abarundi kubaho ni ngombwa ejo n'ubuzima buzankana gose. Mugabe ico bakarira na makori ico bakarira nukwaka ibiturire ico bakarira nukwaka misi yose intererano ngo nizo umugambwe ngo niza abategetsi bagendera ibi ngo niza abategetsi basenga ivyo ugasanga umunyagihugu akubitirwa gutanga ubwo bufaranga nawe atafise n'ikirirenza. Urumva rero ahanini ni intwaro mbi iri kwiratuma abantu bati igihugu bomoka. Federico Bamvuginyumvira abishikirije inyuma y'amakuru avuga ko abarundi barenga 10,000 aribo bamaze kuja gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi mu kiringo kitarenga ya mezi abiraheze. Ahavuga ko icokorwa kugira abarundi babeho batunganiwe mu gihugu cabo ari uko hoshigwa imbere intwaro ibereye iyo nayo ikazova mu base NDD FDD bemeye guhinduka canke bigaca mu ntwaro ishizweho n'inguvu z'abanyagihugu n'iz'abasirikari bashasha binjiye vuba muri urwo rwego. N'ubunyene Federico Bamvuginyumvira inyishu rero ni intwaro nziza nayo yova hehe irava mu base NDD-FDD bakavuga bati twebwe ingene turiko turagenda nibiriko birashikira abanyagihugu natwe je bizodushikira kuko ntituzoguma twiba abanyagihugu batagira aho bakura tagira mikoro ngo baronko babikura ejo bazatwiyahurirako. Aho abo base NDD-FDD bogira uwo mutima bakaje hamwe bakavuga bati duhagarike intwari meze uko tuzaniyo twemereye abanyagihugu ico urashobora kuba umuti.
ikindi gishoboka urugwaro rw'abasirikare rwiza iskamu basohotse bazi icarico akamaro k'igisirikare iki agisirikare gikora iyi gihugu canse hanyuma abo niyo bashobora kandi kugarukira ico gihugu bakavuga bati ntidushobora kwemera ko kigenda kagirire kubera abasoda bavuye mu ishamba aho kuza gufasha baje badashobora gufasha mugo baje kurya vy'ukuri inkona yicara ku muswi w'inkoko hanyuma udashobora kwikobotora mu vyara vyayo uyu munsi ni ku Burundi bumeze ikindi gishoboka nuko abanyagihugu bonyene bashobora kuzohaguruka bakavuga bati twebwe no gupfa turapfuye ubu ni muduheraheze nta na kimwe dusubira gukora mwebwe mutagiye nimwakura hasi bose bakanka kagariza ubutegetsi kubera ko ataco bamariye ndakubwije ukuri uwo munsi ubutegetsi buzarara bugiye kuko ubutegetsi bukeneye cane abanyagihugu ariko abanyagihugu ntibakeneye abategetsi ko naco bariko barabamarira tukivuganye n'ibijanye n'intwari ibereye abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya ca Mugerero muri komine Gihanga intara ya Bubanza basaba kuronswa umwavu w'ikizungu kugira batabira umuceri bariko barabadika muri iririma ry'agatasi mu gihe bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bamaze guheza kuriha amafaranga yose ahuye n'ifumbire basavye babona ko gucerwa gufumbira imirima yabo bizobateza uruhombo rukomeye kurikira umwe mu barimyi b'umuceri bo muri ako gace yaganiriye na radio RPA. Abarimyi dusanzwe turimira muri SRD muri permete ya Mugerero turafise impungenge cyane ku bijanye n'ifumbire yo gushira mu muceri kandi natwe tugeze mu mwaka w'uburimyi sezo ahatari hake twaramaze gutangura kuropeka umuceri kuko amazi SRD yaramaze kuyaduhereza ariko rero ingorane tugiye guhura nazo ni uko ifumbire tuzosha kwironka avance abarimyi twaritanze kuva kera mbere n'umushikiranganji asohoye ikete ryo gutanga amafaranga twaciye tugenda Igihanga kuri komine kuko niho turihira umuceri rero dutera kubera wera amezi make amezi 3 bisaba ko ukurikirana cyane mu bijanye n'ifumbire nk'ubu umaze kukengeza umara iminsi 21 hanyuma ukacurupika ukawuteragira iminsi 14 ukacushiramwo ifumbire abakozi bakabaga hamukongeramwo indi fumbire none muri iki gihe dutanga ibikorwa atafumbire iraboneka turabona yuko tugiye guhura n'ingorane tumaze kubona umuyobozi w'ihinguriro fomi wenyene ubwiwe imbere y'umushikiranganji wa mbere avuga yuko atakiringo yoshobora gutanga cyangwa umwavu uzobonekera ko yoba yishize akagozi mwiza rero twagomba dusabe leta irondera ukundi kuntu kose ishobora kubigenza kugira ntidushe guhura n'uruhombo abijyaha leta yamishyira uburimyi imbere kuko umuyobozi wa fomu umaze kuvuga ko atavyashoboye hasigaye leta nayo yuko itegerezwa kudufasha leta mvyeyi leta nkozi nikora uko ishobora kugira ntituje mu ruhombo rwo kubura umwavu mwa kino gihe twamaze gutangura uburimyi twasavye rero n'umuyobozi mukuru wa SRD ko yagerageza uko ashobora kose akavugana n'ababijejwe mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo turonke ifumbire Ikibazo caha wabigisha bashasha bipfuza akazi caranzwe n'akamwana wa mama n'itangwa ry'ibiturire kubagitunganije ivyo bishikirizwa na Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB. Antoine Manuma asaba leta ko ico kibazo caha wabigisha cosubirwamwo kugira akazi gahabwe ababikwiye. Ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi kubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo kubakoze ico kibazo bamwe bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere. Ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu turetse uyu mwaka n'imbere yaho ayo mahinyu akaba yaribonekeje hamwe hamwe. Igituma nyamukuru bivako nuko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire. Abataka batakamba ni benshi basaba kurenganurwa. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tugasaba ubushikiranganji bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko hahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo gutanga no gukosora ivyo bibazo bwosubirwamwo tukabona ko nk'uko ibindi bibazo bitegurwa na leta bigenda ikibazo cyo gutanga akazi cohabwa agaciro hakaba gukabukanya hagati y'amakomine abagicungera hamwe n'abagikosora ukaba tuboneyeho akaryo ko gushima utwigoro turiko turakorwa n'ababijejwe mu guhasha
abo byagaragaye ko bafise uruhara mu busuma bwagiye buribonekeza. Antoine Manuma yabivugiye kuri radio Isanganiro. Mu magara y'abantu naho ugushiraho mugwi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu wiga neza aho ikiza cakorera kiri naho gishobora kwaduka bivuye mu bipimo bitandukanye vyokorwa biri mu vyofasha gutuza iyo ndwara mu gihugu bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'indwara zibiza. Kubw'ivyo umuhinga Komeko Nakuze yavuga ko leta ifise uruhara runini rwo guhimiriza cyane abanyagihugu mu bijanye no kubahiriza amabwirizwa y'isuku ikongera igatanga n'ibikoresho bikenewe mu banyagihugu kugira ngo iryo suku rishoboke. Kurikira umuhinga Komeko Nakuze yanonosoye ibijanye n'indwara zirandagata. Nk'ubu twe tuzi yuko ico kiza kiguma cisubiriza gasakisaki muri ivyo bice bikuru no kuvuga hatiza ko umugwi uraba ivyo by'ibiza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ugakorana n'abajeje intwaro n'abanyagihugu, no kuvuga bakamenya bakaza barakora bijya bita surveillance epidemiologique, no kuvuga bagaperereza iyo ndwara bakayirondera bakayihiga bakaza bamenya hiri ahigeze naho yandukira ahariho. Rero bisha mu bipimo rero agapima abanyagihugu bagapima amazi bakigisha abaganga kumenya iyo ndwara iyo ariyo, hanyuma bakagira bimwe bita base de données, no kuvuga bakamenya bati ikarata y'iyi ndwara igeze aha aho tuyikeka naha aho twayihamije tukayibona ko iriho ni ngaha. Nyuma rero bakashiraho ibikoresho bikwiye, ibikoresho byo kwa muganga vya laboratoire, ibikoresho by'ibitaro bimwe bigendanwa n'ibitaro bitagendanwa muri zo ntara aho hantu, hanyuma bakongera bakaba bafise n'injano mbere iyo bikenewe ubu bagacana abanyagihugu kugira ngo ntibayandukire n'ingoga canke naho bakabafise n'iyo miti ya antibiotique vura iyo ndwara yakorera. Kabaho rero n'ingene babwira leta ingene iyo ndwara iri kuragenda, ntibi ndwara babona ngo bihoze bavure umurwayi atahe aca agenda, kuko ni indwara bavuga yuko ari ya declaration obligatoire, no kuvuga utegerezwa gutangariza abanyagihugu na leta bakamenya bati ikiza carateye turagifise, none reka dufatanye ingufu zikora zikoranye kwa muganga we nibo bishobora. Aha naho cyane cyane abanyagihugu barigishwa, no kuvuga iki mu buzu bwa sugumwe burahari, amazi meza ya Rusengo arahari, amarobine arahari, abantu barabikoresha neza, barapfuka utuzu twa sugumwe, harapomvye nta nsazi, barazi isuku n'isukura mu byo banywa n'ibyo barya, baramenya yuko baronga imboga, baramenya ko baronga ivyamwa, baramenya yuko mu maresitora mu bubari bategerezwa kubahiriza ibijyanye n'isuku n'isukura. Hanyuma leta nayo ikafata ingamba cyane cyane mu miji aha bakoranye abantu benshi, agakora ibintu by'isuku n'isukura, no kuvuga amakanivo, amazi yakoreshejwe mu mazu bakaronswa amazi meza, rigide zigatanga amazi akwiye, hakaba hariho isabune zizimbutse bakazikorora ibeyi bakaziha abanyagihugu, bakabaha bijya bikoresho mu gihe cy'ikiza, byaba indobo zo gukoresha, bakabaha ibinini byo gushira mu mazi kugira ngo bishimigire iyo ndwara kugira ngo bakinge ico kiza. Tubibutse ko abanyagihugu batatu baba muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bahitamwe n'ico kiza mu mpera zindi twaraye turangije, nk'uko vyemezwa n'abaryango babo. Mu bitaro vyo mu Gatumba naho mu bagwayi 15 bari babonetse, 6 nibo bakigwaye mu gihe 9 bakize bagataha. Abo bagwayi bakaba baje bava mu Gaharawe no muri site Muyange. Tugwe mu gisagara ca Bujumbura ari ikikagurika ry'umuyaga nkuba ryabaye indanse mu makariti atandukanye na cane cane Kamenge, Mutakura na Cibitoke. Abanyagihugu baho bavuga ko vyinshi mu bikorwa vyabo bikenera umuyaga nkuba biheza bigahungabana. Idonido na Eric Niyonzima. Iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba rikunze kubonekeza cyane cyane masaha y'ijoro muri quartier Mutakura no masaha y'umurango mu makarti ya Kamenge na Cibitoke. Iruhande y'iryo cikagurika rituma hagurira ubushomeri kubera benshi mu banyagihugu badasubira kuronka ingene bakora. Abanyagihugu muri ayo makarti bavuga ko n'ibikorwa vyinshi bikenera umuyaga nkuba bica bihungabana hakononekara ibitari bike. Amatara akunda gucika mu ijoro gusa nico yagakiza Mutakura igeze kesho cyabati mata kandi akaba abana basanzwe bakoresha umuyaga nkuba, abafise inyama mu masigo, abadandaza amata bamaze kuja baca umucanga, ni ukuvuga yuko inyama ziheza zigapfa n'amata agapfa. Muri kino gihe abanyagihugu basaba ko ico kibazo coterwa umuti kuko n'ubusuma buheza bukiyongera ahatagira amatara. Abanyagihugu basaba leta yuko amatara yoguma kugira abasuma ntibace bikika mu kiza ngo babibe.
ego kubera abasuma bakurikira umwiza. Ivyo biruko mu gihe mu yandi makarite vyitwa ko ayo matara aboneka ku murango naho nyene aguma acikagurika. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuranka mw'ishirahamwe Regideso kugira bagire ico bashikirije kuri ivyo. Arakoze Eric niyo nzima mu gusozera n'amakuru tubabwira ibijanye no kwiyunguruza mu Burundi aho ubushikiranganje bw'ubudandaji buhejeje kuduza ibiciro vy'itike mu gisagara ca Bujumbura. Ubu umunyagihugu azoriha amajana 650 kuri bisi mu gihe yahora ari amajana 600. Eka saho gusa kuko ivyo biciro vyadugijwe mu gihugu cose kuva kuri uyu wa gatatu. Iryo duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza rikaba rikwirikiye iduzwa ry'igiciro c'igitoro. Irindi duzwa ry'ibiciro gerekeye intabire ya fomi kuva ubu umufuko w'ibiro 25 wa bagara umunyagihugu azowurihira amafaranga ibihumbi 28. Umufuko w'ibiro 25 by'umwavu witwa ire umurimyi akazogura ibihumbi 33 nayo imbura akazoza arayirihira ibihumbi 31. Iyindi ntabire yaduze igiciro nishwagara izo zirashikira umurimyi ku mafaranga ibihumbi 5 ku mufuko w'ibiro 50. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje Sanctus Niragira ajejwe uburimyi n'ubworozi. None ngaha makuru mu Kirundi yaciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwari muduteze yompi bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatosi. Josane Muzaneza nako ndabashikiriza ndabike abantu ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha.